ndi honorable Jeremy Ngendakumana nahora ndongoye mugambwe CNDD-FDD kugira ngo ivyo birakwiye. Nariko rero mvuga nti ikiganiro ni ciza, mwatubwiye amanota dufise mu kumenyekanisha ivyerekeye integuro n'ishigwa mu ngiro z'amafaranga leta ikoreshwa, amanota abo hanze baduha. Jewe murambabarira mpava mvuga ibyo mudashima cyane, nuko ayo manota baduha yego ni byiza, hari ne uruhande rumwe ashobora gufasha, ariko turiko tuvuga amafaranga leta ikoresha, hari ibyaciye binza mu mutwe kursumba ayo manota boduha. Bimeze ayo manota baduha ni ngukurungika umuntu akubwiye ati urandungikira ifoto y'umwana wawe, kuko bijya turungika n'inyifoto y'ibyo turiko turakora. Rero urungitse ifoto y'umwana yonze, atiyoze, yambaye uducocirwa, yego baraguha amanota kuko warungitse iyo foto, kuko niyo bashaka ko warungikira gusa. Mugabo kuri je byari kuba byiza ugize uti reka rero uyu mwana maze namugaburira vyuhe, ndamuhoze agenda afise isuku, ndunyiki ifoto nziza bose bashima. Muri make rero nshaka kuvuga iki? Nshaka kuvuga ivyerekeye budget ya leta igizwe n'ibipande bibiri. Ni amafaranga leta yegeranya, yiyumvira kwegeranya muri uwo mwaka, nico ayo mafaranga azokora. Mbega amafaranga leta ikoresha ava hehe? Ava mu makori n'amatagisi y'abanyagihugu. Ni naco gituma dukenera twebwe abanyagihugu kumenya tuti mbega aya mafaranga yakozwe gute. Ivyo rero turafise abashinga amateka n'abakenguza amateka, nibo twashinze icyo gikorwa kuko nibo babizi kuturusha, kuko twese nitwoca tuza turi miliyoni 13 ngo ni munyereke nyeri muri ko murakoresha. Hari abo twabitumye nibo babwirizwa kubikontorora neza, bakubikurikirana, bakavuga bati amafaranga azoboneka imbere yuko mbere banayemera, kuko nibo babanza kuyemeza. Leta irazana integuro, twebwe twiyumvira yuko mu mwaka uza tuzoronka amafaranga nganuko, kandi nka leta twifuza yuko yokora gutya. Ico gihe rero barabwira abashinga amateka y'ayo mafaranga azova. Amafaranga ava hehe? Nariko mvuga ni ava mu makori n'amatagisi, ava mu bagira neza bashobora kuduterera bakadufasha, bakaduha imfashanyo, ava no mu madeni leta ishobora gufata. Rero cyambere nashaka kuvuga nuko leta nishobora gutinya gufata ideni ifise umugambi ukomeye ishaka kurangura. N'igihugu cyitwa Amerika tuza, arico gihugu bavuga ko gitunze cyane ku isi, nico gifise amadeni menshi gusoma ibindi bihugu ku isi. Nshaka rero kuvuga yuko igihugu kidatinya gufata ideni, mugabo ufata ideni uzi ingene uzoryishura, kandi ufata ideni ari uko ufise umugambi uzokoza iryo deni. Ayo mafaranga rero amaze kuboneka, hari amafaranga asanzwe akora ku bikorwa bya misi yose, ibijya twita ngo budget ordinaire. Hariho n'amafaranga y'imigambi ya leta, budget extraordinaire d'investissement, umenga babyita budget programme. Nimba atari ivyo muraza kumbwira uko bimeze. Budget programme rero cyanye budget extraordinaire d'investissement, mu by'ukuri leta ntiyari kubwirizwa kuvuga iti mwebwe ndabahaye amafaranga anganuku. Yabwirizwa kugira iti mwebwe mujejwe ibikorwa binibi, umugambi kanaka, tuvuge tuguhaye amafaranga y'ukubaka ibarabara kanaka,
ivyigwa byarakozwe, amafaranga akenewe kuri iryo barabara ngaya ari muri budget. Dukeneye kubaka ishuri ahanaka, ivyigwa byarakozwe, iri shure rizubakwa ku mafaranga ngana gutya amafaranga arategekanijwe ngaya. Dukejeje kubaka ibitaro ahanaka, ivuriro ahanaka, amafaranga ategekanijwe kuri ibi bikorwa ngaya ku buryo rero mu nyuma baza bati wewe amafaranga yo gucibarabara kanaka yarategekanijwe baraguhaye, ibarabara ririhe? Icyo gihe uvuga uti nukuri mwaraduhaye amafaranga yo kubaka ibarabara kanaka, ibarabara ngiri. Icyo gihe namarame ibarabara ryabonetse, amafaranga barayaguhaye kandi werekanye icyo yakoze. Hari ikindi gihe usanga amafaranga ari ngaho hatakoze, muga ibarabara tukaribura. Icyo gihe mu by'ukuri akazi kakunaniye, ntacyo kazima amafaranga ariho, baca bagukura bagashyira ubundi agakoresha amafaranga ry'abarabara rikaboneka. Hari n'igihe rero usanga tubuze amafaranga tukabura n'ibarabara. Icyo gihe none mumva byari kugenda gute? Bari guca bakwereka inzira iyija murahazi. Icyo ni kimwe. Hari n'igihe usanga amafaranga barayaguhaye bati nayo gukora ibarabara kanaka, ugasanga bagiye kwikorera irindi batagutumye. Ibyo byama byabaye, bavyita détournement du budget. Budget wayihindukije, hari umuntu yakubwiye ati wajya hari ahantu harakeneye ibarabara, none ko rikenewe ko tutarishize mu migambi, amahera acavaye. Ni urindire baze barishire mu migambi ya leta, bayihe n'amafaranga bayategekanye. Mugabo ugasanga yaciye ahindukiza, amafaranga ari gukora ibi agiye gukora biriya. Igihe rero nibaza yuko hari ikibazo bwa mbere kibera mu nama nshingamateka. Hariho igihe bategekanya yo guhamagara abashikiranganje bakababaza bati tubwira ingene uri kurakora, none we ko twaguhaye amafaranga yo gukora ibarabara kanaka ririhe? Mu gihe utaryerekanye bica biba muri bimwe bijeje kuvuga, canke amafaranga yakoze ibindi, canke yaribwe, canke ibarabara ririho. Ivyo bagaca bamenya ico bagukoza mu gihe ibintu byagenze nabi. Hari n'ikindi gihe usanga ayo mafaranga baguhaye vy'ukuri hari cyahindutse mu mugambi wari warateguwe. Icyo gihe barasubiramo, nk'uko ibiciro byaduze cyane, uravuga uti amafaranga mwampaye kiriya gihe umufuko w'isima waguhaya umufuko ferabe tuyagugwa ibi, igrave yagugwa gutya, none byaraduze, ugaca usaba ko bakongera amafaranga, mugabo werekanye aya mbere ingene yakoze. Aha rero nashaka kuvuga yuko iyo turiko tuvuga le contrôle y'ibyakozwe, ubwa mbere bibanza kubera mu bushikiranganje bwavyo. Kera hariho inspection générale de l'État, sinzi ko ikiriho. Inspection générale de l'État iraza igakurikirana ingene amafaranga baguhaye ariko arakora, ikagukebura hakiri kare kugira ngo ejo ntibaze basange ibintu byarayangaye kandi icyo gisata cya leta ariho kiri. Bakakubwira hakiri kare bati hindukira ibintu biriko biragenda nabi, iki kintu sico kirya sico, ukagikosora hakiri kare. Mu nyuma haraza la Cour des comptes. Cour des comptes ariyo bita auditorat général ahandi, batanga raporo mu nama nshingamateka. Mu bihugu bimwe bimwe iyo auditeur général aje mu nama nshingamateka, mu Gifaransa bavuga ngo les têtes tombent. Wigeze kuvuga uti barafise uburenganzira, hariho ubasha
bari bategekanije uti ntuzi ko bwobasha bwavuye buboneka auditeur general aje mu nama nshingamateka hariho abantu bagira bati ntituhava amahoro none baraguhaye amafaranga yo kubaka ibarabara iryo barabara bakaribura ntiriri ngaho uzi ko bica bigenda gute iyo ibintu bikora neza baraguhaye amafaranga yo kubaka ibarabara kanaka naryo wubatse ucumenye ingene bigenda wagiye kuyakoresha ibindi bintu batagutumye wewe waje kugira integuro itari integuro bakweretse uyacumenye ingene bigenda nashaka rero kuvuga yuko mu kurangura amabanga ya leta habwirizwa kuba iyo rigueur ku buryo abashikiranganji mu gukora ibyo babatumye mu kurangura amabanga y'ubushikiranganji bwabo cyane cyane kuri ivyerekeye budget agira ati babintumye gukora gutya nuko nabikoze bakabyumva atabikoze uko akamenya uko bizogenda ashobora kuba atanayivye mugabo yakoresheje uko batamutumye none ko atari uko bagutumye wowe ufite integuro yiwawe canke ari integuro ya leta yemewe n'inama nshingamateka murumva yuko nk'ivyo ntivyabwirizwa kuba bisaba rero yuko woba rigueur umuntu bakabwira bati twaguhaye amafaranga yo gukora ibi kandi mu kuyamuha ntitugire ngo twaguhaye ngo ibahasha ry'imiliyoni ry'imiliyaridi amajana 4 ngo ujya kubikoza ibyo ushaka oya twaguhaye amafaranga ameze uku nibarabara kanaka n'ishure kanaka ni bitaro kanaka ni dispensaire kanaka ku buryo baza bati mbega bya bitaro twaguha amahera yavyo birihe bakabikwishyuza biboneka mugabo aguhaye amafaranga ngo ugende ukore icyo ushaka aho wumva ko barakajagari icyo nicyo nashaka gushika ko cyane kuri ibyo vyerekeye budget ikindi cerekeye budget burya hari hakenewe ko haba itegeko ritubwira neza mbega amafaranga yerekeye imigambi ya leta n'amafaranga yerekeye imirimo isanzwe ya misi yose ya leta watanguye gufata ijambo twabwiza kugira tuti mu mafaranga leta ikoresha ibice bingana uku bizoja mu migambi ya leta none umukozi wewe wa leta umukozi ahembwa iyo uhembwa umushahara wovuga uti jewe umushahara nawe uronse nzotanga rasiyo muhira ngura agacupa ku mugoroba ejo ngende ku kazi nange bisi ntiwiyumvire yuko ejo uzokenera aho uba ntiwiyumvire ko uzokenera akaduka ntiwiyumvire utu uragira uti amafaranga mpembwa iki gice kiramfasha kubaho bya misi yose mugabo ndakeneye no kuraba kazoza kanje kazoza cy'igihugu nako nayo mabarabara tuvuga na ivyo bitaro na centre de santé nibiki leta itegekanya kugira ngo iteze imbere igihugu habwizo rero uko numva ho tegerewe kuzoba igihe dushika tuti oya amafaranga leta ikoresha mu mirimo yayo misi yose angana uku ayimigambi nayo angana gutya kuko nitwogira ngo turiko turatanga amakori turiko turatanga amataxe leta irafise ahandi hantu yo bikuru dufaranga baduhaye imfashanyo ngo bice biherera muri ivyo by'imirimo ya misi yose gusa harakenewe yuko iyi migambi ya leta igira igice kizwi gishobora no konyerekana mu gihe byagenze neza hari igihe kandi mu itunganywa ry'ibikorwa bya leta by'amafaranga ya leta usanga imigambi ibyo leta yategekanije amafaranga leta yategekanije gukoresha ari hejuru yayo yifuza kuronka noneho biba byagenze gute muri make amafaranga leta ironka mu ntegekanyo yayo ibanza ikaraba ayo yahora ironka uko angana mu myaka 5 ya mbere mbega twahora turonka amafaranga ameze gute
uyu mwaka twaronse yameze gute, none tokwizera kuzoronka ayangana iki mu mwaka uza. Umaze kubona yo wizera kuzoronka, ugaca upanga imigambi ingana gutyo. Ariko rero ico naco kirafise ingorane. Ni iki cyuko ubushikiranganje bwa finance aribwo kandi bukora imigambi ya leta. Urumva ko baca bagira imigambi ingana n'amahera bafise. Ariko yaba hariho ministère du plan, ministère du plan niyigira iti twifuza yuko hokogwa ibikorwa nibi ku myaka 5, ku myaka 10, ku myaka 50. Rero kuri uyu mwaka uyu habwirizwa gukogwa ibikorwa nibi. We ministre de finance rondera ya mahera, raba mu mahera yinjira mu gihugu, umenye igice kizoja kurangura imigambi, irukanga mu bagira neza uraba bo dufasha. Niba babona byanse gose emanga ugenda ufata ideni kugira ngo ibi bikorwa bikogwe. Iyo turiko turavuga imbono ya kazoza y'ibihumbi 2040 igihugu cifashe. Igihugu cifashe kirafise uko kimeze. Uravuga uti nzoba mfise amabarabara ya kaburimba nganuko, nzoba mfise amabarabara asanzwe anganuko, nzoba mfise abaganga banganuko, abantu banganuko ku muganga, abanyeshuri banganuko ku mwarimu. Ibi amashuri azoba abafise atandukanye ibirometero binganuko, amavuriro azoba atandukanye ibirometero binganuko. Umaze kubibona neza ugacuza uti none mbega ubu bimeze gute. Ubona uko imeze uwo munsi ucumenya igikorwa kikurindiriye uko kingana. Turi mu 2024 dufise imbono yo mu 2040 hasigaye imyaka 16. Wamaze kubikora uko ucumenya uti kuri uwo mwaka ku mwaka habwirizwa gukogwa ibikorwa ibi bidakozwe nzocererwa. Aho rero nukuvuga ko ministère du plan niyo yabwirizwa kuba iriho. Aha rero twosaba yuko leta ishiraho ministère du plan, ahandi barashobora guca bayishira muri primature, hanyuma tukaba tuzi bati kugira ngo tuze dushikire ya mbono yo mu 2040 ku mwaka ibikorwa ibi. Ministre de finance rondera amafaranga ibi bikorwa ibwirizwa gukogwa. Hamwe muri parlement avuga ngo bariko baragira amakupe ngo turiko turagabanya ngaha. Ico gihe ministre de finance aja kugabanya muri ya mafaranga y'ibikorwa vya misi yose, ntaza kugabanya mu mafaranga y'imigambi, kuko iyo migambi ibwirizwa gukogwa muri uwo mwaka. No mu mwaka uza tukamenya tuti hazokogwa ibikorwa ibi, rondera amafaranga. Ico gihe rero tuzoshika muri 2040 twamaze kurangura bya bikorwa byose bidutuma tuvuga tuti nguko twashitse mu gihugu cifashe. Ico nico niyumvira cofasha kugira ngo dukore budget ku mwaka izodushikana kuri ya mbono. Murambabarira rero sinavuze ivyerekeye birya ajya amanota baduha, mugabo byo byari binoroshe, simbona n'igitumi ibyo bitugora. Umuntu akubwiye ati urandunyikira agafoto kawe ico ndagakoza, none kukarunyika ubu gafise nta kibazo cyako, ahubwo icagakoza wowe ugira utereka ndabigene no gaburira umwana aze ndugika agafoto keza, kuko icyo ashaka kugakoza sindakiyizi. Haraho yabashaka kuma amanota akama nagashiruka bute ko nagaburiye umwana neza, cyanye ngiye ugiye kuvuga uti nimudufasha, bakabona bati aba bantu twabafasha kuko ibintu byabo biragaragara, turabona nyene bariko barakoresha ibintu byabo. Byabura ugiye gusaba ideni bati oya babaha ideni kuko ibintu byabo biri ku mugaragaro, turabona neza nyene bakora, kuko kwerekana ingene ukora naco ni ikintu ciza, kiretse uri gukora nabi. Mugabo uri gukora neza ukavuga uti inama nshinga amateka ikora gutya ikontrora
ivyo leta ikora gutya, Cour des comptes ikora gutya, abantu yafashe bononye ibintu ngaba biraboneka biragaragara. Ico gihe vyofasha kugira ngo tugire iyo shusho nziza, mugabo se kugira ishusho nziza gusa, nukugira ngo iyo shusho nziza idufashe kugira ngo imbere y'abafasha, imbere y'abashobora kuduha ideni bariduhe batwizeye, kuko ivyo dukora bigaragara, babona bati ivyabo turabibona, n'amafaranga twubaha turabona ico bazoyakoza kiragaragara ngikirya. Murakoze.